Aha twishikiye kuri entente sportive murabona ko ni ku kibuga ca tennis murabona ko inyuma yanje hari abakinyi basanzwe bariko barakina urukino rwa tennis. Igihugu c'u Burundi catewe iteka ryo kwakira ihiganwa mpuzamakungu rya ETF G30 mu gihugu c'u Burundi ni ku ncuro yaryo ya kabiri inyuma yuko ryaheruka kubera hano mu Burundi mu mwaka wa 2011 urumva ko haraheze imyaka 14 igihugu c'u Burundi kitakiye iryo higanwa. Ni abakinyi benshi baje bava mu bihugu bitandukanye ibihugu bigera kuri 12 vyaserukiwe n'u Burundi burimwo ubona ko u Burundi bwashoboye kuba butanga abakinyi bagera kuri 15 abigeme hamwe n'abasore bari hagati y'imyaka 13 ndetse na 18. Uno musi twaje kuba twegera ubusanzwe arongoye umuyobozi w'ubuhinga mw'ishirahamwe rya tennis hano mu Burundi atwiganye ingene higanwa ritunganijwe. Iyi tournoi yitwa ITF G30 Bujumbura ni tournoi y'aba junior no kuvuga ikina abana kuva ku myaka 13 gushika ku myaka 18. Akaba ari tournoi bakinira cyane amanota. Tukaba tuzogira isomene zibiri, isomene ya mbere izohera samedi amatyo dutangura indi somene ihere samedi indi. Icambere tumaze kunguka gushika ubu nuko abana bacu bari kubakina ari benshi. Ica kabiri nuko bazoshobora kuronka amanota. Ikindi nuko aba batonya babo bari ngaha bariko bararonka akaryo ko kuraba abandi babarusha nivyo. Rero nibaza ko tuzokunguka byinshi na cyane kuri ku bana bacu ingene bazokwigira ko mugabo n'amanota ni azoboneka kuba ku bakinyi bacu bica bibafasha kuronka classement au niveau mondial. Abakinyi twashoboye kuba tuvugisha abarundi cyane baje kuba batwemerera ko biteguye bihagije kugira ngo bashobore guserukira neza igihugu nubwo benshi muri bo ari rya mbere bashobora gukina amahiganwa mpuzamakungu. Twaje kuba twegera n'umukinyi umwe w'umunyamahanga aje ava mu gisagara ca Londres mu gihugu c'Ubwongereza yanye atubwira ko ashimishwa nuko higanwa ritunganijwe. Ino tournoi umuntu nenda yitegura imisi myinshi tumaze amezi angahe tuguma twitegura hanyene umva ashije atagihindutse bizogenda neza. Urafise confiance ko victoire uzoshaka kwitahana? Ndayifise ashigumaye kuko narabonye akinyi ntaco baba turusha gose ushaka kwa kurusha experience gusa natwe aha turi muhira urumva cukino uvuga ati ko nkinira muhira. Uno musi muri mwiganwa rya ariko rirabera hano Bujumbura ihiganwa ugiteguriye gute? Nariteguye bikwiye mandize gushika kure nyene. Witeguye gute none guhangana n'abantu bavuye hanze bavuye makungu bakina tennis kuva kera witeguriye gute guhangana nabo? Jewe nzogerageza gukina uko tennis yanje hama ndyohererwa umukino wanje hama resultat ndayizere. Countries all around the world. It's why I love tennis and that's why I'm here. How do you find this card? Well, in England, it's much colder. It's also inside quite a lot, but I'm very impressed with these courts here. I really like them, and yeah, I'm having a lot of fun playing on them. Haruhandi y'abakinyi b'abarundi twaje kuba twegera mbere n'umumenyereza asanzwe amenyereza abano bana b'abarundi nanye atubwira ko imyiteguro bahaye abana babo ibaha icizere ko iri higanwa bagiye kuri ategura neza cyane. Ego mu majambo make nisanzwe n'umumenyereza wabo kabisa abana mu isanzwe twarabateguye. Ego kuko simba ndumwe turi kumwe n'abandi bakoci dufashanya nyene muri equipe technique ya federation. Ego nukuri twarabateguye bihagije. Uretse ko harimo bariko barabana